ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo bwirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Leta yacu y'u Burundi, leta mvyeyi kandi inkozi, yarashizeho umugambi wo guteza imbere abenegihugu biciye mu makoperative. Ayatari make akaba akorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Mu kiganiro c'uyu munsi turabira hamwe uruhara rw'ayo makoperative mu iterambere ry'abenegihugu, icamariye abarimyi-borozi bato bato, uko ayo makoperative atunganijwe, eka mbere n'ico leta ikora ibicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Umugambi wa koperative we n'ukuri turawushima, turaronka amase, tukaronka amafaranga, kandi n'ukuri twebwe n'ubukene bw'imboga bwaragabanutse. Akarusho nabonye ni kaniniya. Ubwa mbere bwobwo narahungukiye ubumenyi, narabonye kuja hamwe yuko bifise akamaro. Baraturetse gutera kijambere, ngene tworima kijambere. Bwa mbere muhira twari majujuta, twatumaze kubona ingene dutera kijambere, vyarangiriye akamaro. Naje mu muryango naciye ndabitwarayo, ubu ndarima kijambere kandi nkabona ko ndose umwimbo. Nk'ubu ngiye kuraba ntarinjira muri koperative Gasenyi, jewe nashobora gutera nkatera igihaya kimwe ngaha, ikindi hariya. Mugabo aho maze kwigiramwo neza, ndamaze kubona akarusho. Ubu uye neza ndafumbira atangorana. Usega abakenyezi twaha turi muhira, tuhejeje kurima muhira katuguma ngaho mpano. N'ubu turaronka aho duca agafaranga, tukaheza tukagenda amashirahamwe tukaziganya, tukaba nk'umwana yahora akunda guca agenda kwishura akabura akakaramu, twebwe ubu tukabwira umupapa tukabafasoni tuheza nyamwana. Twebwe icyatumye tuja muri iyi koperative, twatanguye kunezerwa nuko twoja hamwe n'abandi. Hanyuma tugiye hamwe n'abandi tukabona ko harimo akarusho twahabonye. Tumaze kuja hamwe muri koperative twarabonyemo inyungu cyane. Twararonse nk'udusakazo dusakaza inzu, twararose inka turonka amase yo kuvumbura, twararose imbuto zirobanuye, turaronka n'agakarata ko kwivuza, twararose n'intuzenya imbuto zirobanuye, tukaronka ingene dufashe ibibondo byacu, tukaronka amahera buri mezi 3 aheze, turaronka ico twifashisha muri iyi koperative yacu. Umunywanyi wese aronka nk'amafaranga agana n'ibihumbi 50 mu mezi 3. Kandi mu mezi 3 iyo umwaka uri kuragenda, turaronka n'udufungurwa ibigori tukabironka nk'ibiro 33 mu mezi 3 nyene tuja gufungurira abana. Aho karusho rero twebwe tubona ko umuntu atari mu koperative, atari mu mashirahamwe agowe, ataco bisabisana n'umuntu ataraje hamwe n'abandi. Byaranezereye cyane maze kubona ntunzi inka ndumusangwa butaka. Twebwe twara abantu bakenye gose kabisa, sinarinzi yuko mbere nzotunga inka. Nishimwe ry'Imana nabanje gushima. Mu minsi heze bavuga ngo mwiko ngo ntiyoshobora ngo korora inka ngo ndibo muhinga, ariko ubunya ndabona yuko dushoboye natwe, yuko dushobora korora inka, tugasanga turagiye no kurima, tukarima neza, ugasanga turafumbiye neza. Abenegihugu bamaze kwitabira umugambi wo gukorera hamwe mu makoperative baramaze kubona akamaro bibafitiye. Aho ni mu gihe hirya no hino abarimyi-borozi bamaze kwijukira gukorera mu makoperative. Turavye amakoperative umurindi agezeko, amakoperative ageze ku ntambwe ishimishije, kuko leta y'u Burundi yarahimirije abarundi na cyane cyane abarimyi-borozi kuja mu makoperative
barabyitabira. Haraba amakoperative yo ku mitumba amwe bita koperative sangwe, haraba amakoperative yandi akora ibikorwa bitandukanye, haba ayagwiza umwimbu, haba ayagwiza imbuto, haba ayegeranya umwimbu, harimwo umwimbu wo mu biterwa no mu bitungwa. Aramaze no gushika aho atangura kugira inani z'amakoperative, haba inani zo ku mitumba, haba inani zo ku makomine usanga mu rurimi rw'igifaransa bita inyo. Hakagira aho amakoperative amwe usanga amaze no kugera ku rwego rw'inani zo ku ntara, mu gifaransa bita amafederasiyo. Eka mbere haramaze no kugera ku nani zikomeye zo ku rwego rw'igihugu bita mu gifaransa confederasiyo. Amwe mu makoperative twagendeye ariko umurindi wo kwiteza imbere aratubwira uko yitunganije. Faso Gitega nk'uko muvyumva ni koperative ihurikiwemwo n'abakadre bo mu ntara ya Gitega. Faso ukuntu twayitanguye, twaragiye hamwe turiyumvira nk'abafonctionnaire duti mbega kugira ngo twiteze imbere canke kugira ngo hajya tugodotse ku mugoroba tuvuye ku kazi ka leta ntiduce tuja mu kabare canke tuja handi twokora iki. Tuca turiyumvira rero ko twofonda iyi koperative, hanyuma kugira ngo tuze turaza turakora ibikorwa hajya ku mugoroba tugodotse tuce tuza ngaha dukore. Ubu rero iyi koperative imaze imyaka 3 itanguye. Tugitangura nk'abanywanyi ba koperative twarashize hamwe imitahe, turakotiza, turatangura. Twatanguriye ku hegitare 6, ariko ubu tugeze ku hegitare 40 dushobora kurima. Twebwe turarima tukongera tukorora. Twebwe twihaye ihangiro ryo kugwiza imbuto zaba iz'ibiterwa zaba n'iz'ibitungwa. Turaguma duhimiriza abandi ba fonctionnaire kugira ngo baje hamwe. Kuvuga ko uburyo bugoye birumvikana, ariko isoroso rigwiririye igiye. Utwo duke nyene tugiye hamwe turaheza tugakora umugambi kuruta aho wovuga ngo wewe ugomba ukoreshe bwa buryo bukeyi bw'iwawe. Mubucize hamwe mwese ubwo buryo muraheza mugashika ku mugambi mwiza. Ncangira ko ndabahanura n'abatarumva umugambi wo kuja mu makoperative ko boja mu makoperative, hanyuma ujya mwanya wo kuja ku marigara no kuja mu bindi bitagira ikimazi, ugasanga bagodotse batera baja ku kabare bakaguma banywa izo nzoga, ugasanga bamwe bariko bajya n'amadeni kubera bwa buryo buke. Boja hamwe mu makoperative nk'ubu hajya ku mugoroba bagodotse bakagenda muri ivyo bikorwa vya koperative, gutyo biratuma biteza imbere gusumba. Iyi koperative yavutse mu ishirahamwe ryitwa Jijuka, hama yavutse nka koperative muri 2022. Mugabo Jijuka yo yari hari kuva muri 2015. Hama iyi koperative ihurikwemwo n'ugwaruka hanini rugera kuri 17 nk'abanywanyi batanguje koperative. Hama mugabo dusanzwe dukorana n'indi migwi y'abarimyi bari mu bahukiye mu mashirahamwe atandukanye ihogwiza umwimbo. Kugira ngo iyi koperative ikore itera imbere nuko twaje tuzanye inyishu z'ibibazo ziri ngaha mu karere. Twasanze intumbero nyamukuru twari dufise yari yo kugwiza imbuto zirobanuye cyane cyane z'imboga n'ivyamwa, kuko ntaho vyariko birakorerwa muri aka karere. Hanyuma ingene itunganijwe rero, turafise uburongozi, inzego zayo, tukafita n'abadufasha kwigisha umugambi wa koperative kugira ngo abarimyi bahurumbire imbuto ziwacu, baziteragire, bagwize umwimbu, turonke umwimbu w'umusesekara, bafungure mu miryango, turonke n'umwimbu w'umusesekara tujana ku isoko. Bafise rero n'intumbero yo gushinga amasoko ngaha kuri barabara ry'igihugu nomero 18. Ico gikorwa twaragitanguye, twifuza kuzoshiraho nk'amasoko ashika 6 kugira ngo ingenzi zoroherwe bariko bararengana bahitana umwimbu, basume, baronke imyimbo itandukanye y'imboga n'ivyamwa. Hariho abafasha mu iterambere, aha novuga cyane cyane nk'igo paege carashoboye kudushigikira. Twari twagize higanwa, turagenda barakoresha amahiganwa, umugambi wacu tubu wa mbere baca barawushigikira kubera wari inkoramutima ku ikomine no ku ntara. Baca baradushigikiza ingurane y'imiliyoni 12. Hama rero niyo ngurane yahavuye idufasha gukomeza umugambi,
duca turagura akarere kuko kera twakorera ku karere gatoya twakorera mu musozi umwe mugo bunye turiko turiyumvira gushira umugambi mu ntara yose kandi turamaze gushika mu makomine 2 tumaze kumva kajya kamo president yatubariye yuko umunwa uronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga twaciye tuja hamwe kubera twaje usanga mu kibazo cyuko amakoperative yarasanzwe arima mugabo atabibanza byo kurimiramwo bihari duca turataka komine turayibwira ati yamara rero turafise ikibazo c'ubutaka twokoreramwo ibijanye n'uburimyi kugira tukurikize kijya civugo ca president hanyuma komine ntiyatevye kutwitabira yaciye iza iratubarira ati gende mukorere hajya mu kiyaya cyo ku Ruvubu tumaze kuja hamwe twaciye tugira inama rukokoma mu ntumbero yo kugira turondere ko tuzoshika kwihangiro twari twiyemeje abanywanyi baraterereye ivyiyumviro ati ni vyiza yuko hajya ahantu tuhakorera tubanje kuzana imitahe ikwiye hanyuma barayizana abanywanyi bamaze kuyizana komine nayo nyene ntiyatanzwe ikiradufata mu mugongo mu kuturonsa umwavu hamwe n'imbuto zirobanuye mu nyuma twaciye tubona ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi nabwo budufata mu mugongo buduhohereza amamashine yo kuvomera kuko ubwa mbere tugitangura twakoresha ubudobo hanyuma baje bakabona ukuntu butuvuna bacavuga ati ni byiza ko tuzobaronsa izi mashine zivomera kugira na mwebwe mworoherwe rero kugera iyi saha uyu murima kugira utera igomwe n'ukuboko kwa leta kurimo cyane kuko leta imaze kuza ikabona ko turiko turakora yacivuga ati reka tubahe ibyo dushobora kuba turabafashishije kugira namwe muce mwisononora badufashishije umwavu badufashisha imbuto y'ibigori bongera badufashisha n'imashine zivomera imashine zitaraza twari dufise umuruko ukomeye cyane kuko twarakora dukoresheje utudobo mu nyuma abene gihugu mbere nico gihe ca mbere baciye batangura kuza barisokora bumvise barusha mugabo imashine zimaze kuza hariho nabandi baciye bavuga ati natwe turagarutse ku kivi akarusho ko kuba mu runani rw'amakoperative inguvu ziriyongera kandi na leta biroroha ko idusanga ku kivi ariko umuntu umwe canke ka koperative kamwe kariko karakora usanga bica bigorana kuntu basanga ku kivi ariko ngaha bahegeraniye abanywanyi benshi mwumvise igitigiri kihari ko ari kinini 244 iyi koperative igihe yavutse ku muhimirizo wo kuvukisha amakoperative ku mitumba igihe nyakwigendera yariko arahimiriza amakoperative yariko arahimiriza natwe rero bahejeje gushinga amakoperative twaciye tubona ko natwe iyi koperative kare yariho nkishira hamwe ryatanguye mu bihumbi 2010 none rero kugihera uyu munsi twaciye tuyihindura koperative kuva muri bihumbi 2019 ica yitwa koperative ikiva kuba ishira hamwe twaciye dufata intumbero rero yo kugwiza imbuto niho rero hamaze kuza wa muhimirizo nababwira wa nyakwigendera ashinga amakoperative natwe twaciye duhinduriramwo dushinga koperative ariyo yitwa dufatane munda kandi kare yahora yitwa association dufatane munda ubu rero turi ku rugendo dushira mu ngiro ivyo nyakubahwa umukuru w'igihugu yavuze muri bwa buryo bukeya tudazeye amasinze tudateza amaboko amashira hamwe ngo aze kudufasha kuko benshi barashinga amashira hamwe canke amakoperative bagaca bicara hariya bagaca batega amaboko ngo bazodufasha ngo leta izodufasha burya n'umuntu aja gufasha kuco wifashije twebwe rero twaciye dushira imbere ivyo bikogwa aho tugeze mu kugwiza imbuto zikorera muri komine Rusaka zifasha amakomine yo mu ntara ya Mwaro zifasha amakomine yo muri Rirare dufasha Muramvya bose baza gukura imbuto ngaha ikibazo dufise uyu munsi ntidushobora kuronka imbuto zibakwiye kubera umutahe muke mugabo turashobora kugwiza tukaronka amatoni 30 40 ayo tuyapimishije agatoka tukagwiza n'imbuto z'ibigori n'iz'ibiharage duca turubaka turakirikigaho hepfo dushiramwo stoke n'aya mararo nukuvuga koperative imaze kuronka inka ntitwabigarukirijaho abanywanyi baciye baronka inka buri munywanyi wese ziramaze kuvyara ziramaze kugira nte tumaze kugira kubahereza inka ngo baronka umwavu twaciye tubakura muri nyakatsi nukuvuga ubu unyu munywanyi wa koperative afise amabati
arasakaye twarabubakiye inzu n'ibitungwa kandi ibitungwa twabahereye ku mpene ntonto turaduga tubashira ku nka tubaha amabati tubaha n'imbuto barima iwabo kugira bateze imbere imiryango imbere y'ukuza kuraba icabonetse muri koperative kugira tugabure umuntu wese aje guteza imbere iwe no kuvuga tumaze kugira rero ivyo ntitwagarukirije ngaho no kuvuga duca tugenda tugasaba ingurane mu microfinance tukazizana nabo nyene tugaca tubaha dufashe ya nyungu yo muri banke kugira nabo nyene baje kwisahiriza kandi na koperative kugira ngo ibikorwa bikunde vyisununure ntitwagarukirije ngaho turabagurira ubukarata bwo kwivuriza ko bumwe bw'abarimyi kugira gwaye bibanguke ntitwagarukirije ngaho no kuvuga ngo buri mezi 3 kira munywanyi wa koperative araza gufata ico bita gafaranga ibindi tugeze ko murabibona turafise amamota dufasha gusirikira mu mbuto turafise imodoka ijyane y'ingendo badutume mu nama kanaka ari byo tugiye kurondera mwabonye imodoka hajya iri kwiraseha mu mirima turiko tujana umwavu tugaseha imbuto ibindi dukeneye no kuvuga rero twe muri koperative yacu ntitwidoga. Koperative tugwiza amata yavutse mu 2012 aho hari umugambi wa leta biciye muri Prodefi wari kutanga inka za kijambere hama aborozi bagiye hamwe bafise umutwaro umwe wiyo bashobora kuzoshorera amata hama baca biyumvira go gira umugambi wo gushinga koperative hama Prodefi irabibafashamwo irabidufashamwo hama idufasha mu bijyanye no gushinga koperative aho aborozi bagiye hamwe baragura iki kibanza cyubatsemo inyubako batanze amafaranga yabo hama dushaka kuronka aho tuzare turashorera uwo mwimbo w'amata uva muri izo nka twari twahawe n'umugambi wa leta biciye muri Prodefi. Aborozi baravyungukiyemo cyane. Ikintu cya mbere bungutse aborozi nuko kera amata yabo yaragira ibibazo bakayashorera ku bandi bantu hama bakababwira ngo amata yapfuye bakagenda barabihomberamo ariko no musi aborozi hano barafise akarusho kuko amata pimwe neza akabikwa neza ibijya byo gupfa byarahagaze nta mata yabo apfa. Kindi naco aborozi bafise ko akarusho koperative hano twebwe isanzwe ifise imiti y'ibitungwa irafise imiti y'ibitungwa umworozi arashobora kugwaza inka atarashobora guhembwa baronka amafaranga araza hano akaronka imiti aja kuvuza inka. Naberetse integuro y'ibikorwa dusanganye hariya hanya harimwo igikorwa koperative isanzwe ikora cyo kujya kwigisha aborozi kugira borore neza. Turafadikanya na veterineri kominare n'abagisa mu mitumba hama tukagenda tukigisha aborozi korora neza ndetse no kugira amata y'abakomeze kuba ayafise isuku kuva hariya ku mworozi. Amakoperative afise akamaro ntangere mu iterambere yaba yakorera mu gisata c'uburimyi eka mbere n'ayakorera mu gisata c'ubworozi. Amakoperative arafise uruhara runini mu gutanga inyigisho ku barimyi arafashana cyane mwihimiriza kuko umufundi agomba kwigisha umuntu umwe yomara n'umwaka ataraheza murazi umwaka iminsi irimo mugo ku munsi umwe turafise amakoperative afise abantu 800 igihumbi canke barenga. Nk'iyo koperative umusi baba bahuriye hamwe ko bangana umufundi akaza kabigisha abo bose ubwo bumenyi bagenda babutwariye rimwe. Koperative kandi zirafasha mu kwigishanya kuko iyo koperative umunwanyi yaje mu mirimo akigishwa n'umufundi ubwo buhinga arabukoresha mu murima wa koperative akongera kandi akaca bujana mu mirima iwe aho oya bijanye mu mirima iwe arigisha abasanzwe bari mu kibano abandi nabo bakanamurabirako no kuvuga bwa buhinga agronome yatanga ku muntu yatangira rimwe kuri abo bantu tugasanga bukwiye ku bantu benshi. Amakoperative kandi arafasha cyane
tuvuge nk'ubu hageze ibyo gutanga amase, hageze ibyo gutanga imbuto, ni ukuvuga aho amakoperative arafasha cyane, kuko koperative umukuru wayo umubwiye ati hageze gutanga umwavu, ni ukuvuga abanywanyi bose bagenda babimenye, kandi abo banywanyi nabo barabibwira abo basanzwe bari kumwe mu kibano. Koperative kandi zirafise akamaro mu kibano, mu gufatana mu nda. Koperative nyinshi ziraziganya zikongera zikaguranana, kandi muri koperative uko nyene ko gufatana mu nda barafashanya no mu bikorwa. Ugasanga umunywanyi wa koperative yagwaye baragiye kumufasha kuduza ikivi, umunywanyi wa koperative ari mu bitaro baragiye kumuraba. Ni ukuvuga ubumaro bwa koperative ni bwinshi cyane. Aratubwira kandi uko ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bushigikira amakoperative akorera mu vy'uburimyi n'ubworozi. Ubushikiranganje mu gushigikira amakoperative canke amashirahamwe, murazi ko hariho ubuyobozi busanzwe bujejwe gushigikira amashirahamwe n'amakoperative mu ubwo bushikiranganje nyene. Ubushikiranganje rero burashigikira cyane amakoperative. Mu makoperative menshi bakorera ku matongo bashigikijwe n'ubushikiranganje. Ubushikiranganje ni kuvuga burabatiza amatongo. Ubushikiranganje kandi mu kubateje amatongo burahimiriza abafundi ko bategerezwa gukurikirana amakoperative, abantu bose bagiye hamwe kugira ngo bakore ibyo mu burimyi n'ubworozi. Babafundi bajejwe iby'uburimyi, babafundi bajejwe ubworozi, barahimirizwa cyane gukurikirana ayo makoperative kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Ubushikiranganje kandi burafasha amakoperative, burashigikira amakoperative mu kubahimiriza canke mu kubaha uturusho, bukabashigikira mu bikoresho. Ubushikiranganje kandi burashigikira amashirahamwe mu nyigisho. Eka mbere nk'ubu unyi murabona ko leta y'u Burundi mu gushigikira amakoperative muri rusangi haje amabanki y'ugwaruka, amabanki y'abakenyezi, ni banki y'abarimyi, eka n'iyindi migambi myinshi isanzwe ishigikira amakoperative. Aho onyi nk'ubu birakenerwa yuko amakoperative amenya nayo gutunganya imigambi yabo kugira ngo bashobore kujana imigambi iboneka mu kujya gusaba iyo ngurane muri ayo mabanki canke mw'iyo migambi. Nubwo leta y'u Burundi yari yarahimirije abantu kuja mu makoperative, ikongera ikabaha ingurane, ikongera ikazana ayo mabanki n'imigambi yose ishigikira amakoperative, hariho abantu gushika n'ubu munsi bagishaka gukora ari umwe. Abo bantu rero twobahimiriza tubabwira ko basizwe n'iterambere, gahimiriza n'amashirahamwe agikwega ibirenge kwijukira iterambere kugira ngo dushikire ryahangiro ry'igihugu kikigaburira mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 na kare turi kumwe twese birashoboka. Abarundi barayamaze bati inyakamwe inyagimwe, kandi ngo ukuboko kumwe kuriyaga ni kwimara ubugi. Umurundi wese rero ahamagarirwa gukorera mu makoperative kugira dushikire ryahangiro ry'igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040 igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Ashafasha dukuwenya rero ngivyo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka, imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihuza abana ndikugura nama. Ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere, tubungabunga ibidukikije.